amasomo urabona ko twebwe turazi ko twagiye turabona n'ibibazo byo gupfa muri timu batwica abandi bakadutera uburozi abandi bakatugira ibi ariko ibyo byose Imana narakinze timu wetu baragerageza kuyisambura abandi baragira donc Hello guys, meze neza murakomeye akaba ari Buja Today ishimwe donc arene ndibaza musanzwe mumenyereye nandi bakumbuye cyane nandi nifuza kandi gusura kandi gukorana ikiganiro namenye ko nzodabazanira amakuru atandukanye abakomediya abamizisiye byose n'umunsi twagendeye wetu je pense ko mumuzi mugabo reka yidondore gato kubera yuko hariyo ngira abantu batamuzi kugira tubamenye muri Buja Today yivuge subira Buja Today niko ryambere azavugiye kuri micro ya Buja Today bien sûr. Okay. Muri Buja Today. Ni sawa umeze neza. Ego. Nanze ngora kasuye. Oya nanyereye gato mugabo urabona ko ntahatswe cyane. Nitwa weto nkaba ndumufyaturamani. Umufyaturamani ushatse kuvuga? Umuntu afyatura. Afyaturika amatafari iki? Amatafari. Oh, urumva yuko ubuzi buguma bwiyongerekana twe tumuzi ari umukomedian ari umugabo no musurumva yuko asigaye azi no gufyatura. Wetu ndakwibarize gato akabaje mbega we uri umukritien uri umukatolike idini giwawe ni rya? Bon, idini ryanje ni ryo mutima naho bata umuntu arahasengera ariko gusa je na partner hose kubera ko bose barore kuja mu ijuru donc none wumva nogenda katadeni namwe tazojana umuntu mu ijuru. Dukunda kubona ukina nka Yesu w'ibinyoma. Bon, Yesu w'ibinyoma nta dini agira abitse. Na Yesu nta dini yarafise. Si? Yes. Ubwo Yesu tumenye bamusenga mu bakristiya abakatolika amizima si cyane? Gusa baramwemera. Okay, ubu tukubaze ikintu kimwe wetu nitwo tubona cyane gose amakomedian yawe. Komedi wawe kandi tumaze ibisubizo ko turakubona kandi uri umuntu ndibaza urazwi. Uri umuntu uzwi ukina neza iki ama part vraiment novuga yuko ndakunda kwanza komedi wawe. None ubu uye uri mu biki? Bon, uno munsi canke mina minsi ndiko ndubaka umugwi, ndiko ndubaka campaign. Donc no kuvuga ico ngomba kumanza kwegeranya kwanza ivyo nabuze ariko narabironse. Donc rero ndiko ndegeranya kugira ngo campaign igwire. Donc igisata cha journalisme kigenda neza, igisata cha comedy kigenda neza, igisata cha bakinyi basinema kigenda neza, igisata cha studio naco kigenda neza, video, media na photo byose na audio, record byose bigenda neza. Donc urabizi ko ibyo byose kubikora bigutwara umwanya munini ya cyane. Ndakuvuga rero mu mwanya munini ya cyane niyo wantwaye kugira ngo manze ni organize amangaruke. Muga vuba navuga yuko ngoma ndabagarukanire indi style mutamenyereye. Mugabo kinamwe wetu mugabo yindi style abantu bose babonye wetu batazifuza kuri bazazindi zonje za kera habwo bazobona baryohewe babonye izingarukanye. Ubwa mbere wari ukina muri Wakaraiti ntihenze. Bega icyo bacaragukuye muri Wakaraiti ni kugira ubake ivyi wawe canke ho bari indi mpamvu abantu badashoboye kumenya. Bon, navuye kugira ngo nubake ivyi wanje kugira ngo kuko nabona indoto zanje nta handi ziri atari muri jewe nyene kuko nabonye nashoye ko managinga ivyo donc ntabashoye kwimanaginga jeje nyene sinibaze ko ari umuntu azoza ko managinga gusumba umutima wanje donc nahisemo kugira kuza gukora ivyo wanje. Akanoti karabaye kenshi. Bo sinidoga no kuri kw'Imana. Komedi yaraguhemba neza. Bon, ico gihe sinahembwa. Bon, sinibaza ko hari ikintu norenza ko uretse gusobo kakanoti ubu komedi iramuha fresh nkaryoherwa. Ubu komedi iramuha fresh muca mwumva ko mu gihugu c'u Burundi ubuye komedi iri kiratera imbere imeze neza kwera yumva ahagaze neza ubuye asigaye afite ivyi wiwe hariyo na TV online musigaye mukina ya mukora ya ntuze ya wetu TV ndibaza abantu barayizi ubu ariko ngoma ndakwibarize gatoya ikibazo abandi bakomedi bariko baragenda bagasorerwa kubona bagiye Tanzania iki bariko bararondera ubumenyi hirya no hino mbega wewe nta ndoto nta ufise nta muntu basi uriko urategura yuko mwoshobora gukinana cyangwa kugira ushobora kugeza comedy kure. Bon, birahari uretse gusa cyo gikorwa twapanze na Nyakso bikaca birahara gusa mugabo hari kiriko turategura mu yandi mahanga mu mpera zo kwezi nyene ndafata rutemikirere ngende gusa nzobibamenyesha hageze kuko urabizi ko abantu ntibadukunda bose elevre na urabizi ko ushaka gupanga ikintu ugasanga birahaye utaragenda no makacho we tuyirabeshe ko mbana umubeshe lakini
azobitumenyesha hageze. Nizihe ntambamyi uhura nazo muri komedi? Intambamyi ni nyinshi, urashobora gukora nk'abantu badafite amahera kwanza ugeze kutere uragira inzara ukagira donc ugasanga amasumo, urabona ko twebwe turazi ko twagiye turahura n'ibibazo byo gupfa muri timu batwica, abandi bakadutera uburozi, abandi bakatugira ibi n'ibi, ariko ibyo byose Imana yarakinze. Timu wetu baragerageza kuyisambura, abandi baragira donc ariko Imana byose yagumye imeze ukivuga ati jewe ntegereza go mwananje fata inzira, donc ibindi ngo sije nabyishizemo ni kiraka c'Imana. Umva harageze ahantu bakabaroga bakabagira jaloux iki. Uyu mwaka uheze twabuze abantu babiri muri timu nyene, bakintu babiri barapfa. No kuvuga abandi nabo baraja mu bitaro bitandukanye baravugwa, abandi baraha amashano. Wetu mugabo baramuhigira kumuha ibishano byose baha abandi byaba biteguriye jewe, abo bandi bakanyitangira, donc ugasanga umugambi Imana ukagumutera imbere. Nicyo gituma nahanura abantu ntimuze muraponda canke mubanye abantu hari gituma ibi byose biba, hari impamvu two tubakora bino. Nicyo gituma nawe ubibonye ntuponda, ahubwo shigikira ujya muntu akoze kijya koko mubwira ati yamara ni cyiza ariko bari guhindurira hana. Ndiko ndavuga nk'uwabonye komedi z'agasore ngo gasore ngo akeneza ngo mbwa ibintu ngo mutima ngo wapi ibintu ngo est-ce vraiment mwago washa mutere ngo bishobora. Wekiwe wari warahisemo gukina nka Yesu? Nahisemo gukina nka Yesu ko nanyumva gukina nka Shetani, ndabona umenga byava binkwegera kuko bamwe izina ryo muntu. Wetu umundi buzima busanzwe yasanzwe akora iki? Ubuhoho mbona usigara n'umujournaliste, umukomedien iki na bindi pepe? Jendo mu talantiwe, donc ndakora byose. Kandi sukuvuga ngo nifashe microphone ngo nkombura abakozi, mfise abakozi bane bakora journalism. Mugabo nanje mu buzima bwanje birangora kuguma nicaye, ndashobora kuja kutere nka kamera tukaja no mujournalist ngo ndagukamere, kandi ugasanga hariho kandi umuntu uze umukozi cameraman ihagaze nga, donc mu buzima iyo nakoze je ndababwa amaboko birangora cyane. Niyo komedi mwakinya hitinze cyane? Woba waramuri n'abanyeshuri, woba waramuri? Ntabyo nzi. Eka ntawe nari ndabizi. Ako kantu ndazi abantu benshi basigaga ko ndacane karabanezera cyane. Muciye munyishura muri commentaire woba waramuri? Mwabyumvise hasi muri commentaire uca wishura ugire ko nawe wenyene wishura. Higenda kubaza ikibazo kimwe wetu, mbega wetu mu bundi buzima busanzwe ninde uba mu muryango tugusanze nibaza ko ariyo quartier yanyu ni usanzwe uba? Ico kibazo kenshi kibaza abantu bagomba baguteretana, mbaje gutyo rero gocomwe tukavuga ni box. Ese ko nagomba kugutereta? Ugira unterete? Byoshoboka. Wetu yo bakunzi umuntu dukoranye bishagira nterete kwera icyo nakumutereta tangura twumve basiko none. Oya banzunyisha kwazi kibazo amacha tubandanyiriza ko nibi. Ubuzima busanzwe ndasanzwe ndi umuproducer wa video, nkaba nkonge nk'umufotographe, mugabo birahava birandambira caja muri studio record n'abakorera imiziki y'abantu abasare baza gusohora umuziki muri studio yanje. Gushikana ndabona ko menga wapi siwe ngabire yanje cinda bivamo caja kutere gukora comedy. Rero ivyo nivyo bimaze imisi bintunga. Ndo musore sindubaka mugandimirije kubaka n'Imana ya muma tuberanye ikama n'amafaranga ko mutunga ni fresh. Hama hari ubundi buzima mba mukanyosha. Yego papa wanje kwa Joseph nukuri kw'Imana byose arabivuze. Wetu nanda kubaze ikibazo kimwe kandi nuko mvuga kimwe kandi ari byinshi n'uye nkifise kandi komedi. We wifuza yuko komedi yogera hehe cyangwa ubona abantu bariko bayakira gute mu gihugu cy'u Burundi? Aba benshi kwanzi waba komedi bamaze kwiyongera, bamaze kuba benshi, umuntu wese uzobona ari umukomedi. We wifuza yuko yogera hehe? Basi indoto zovuga ati jewe nshaka yuko iki gikorwa cogera ngaha aye n'abadufata mu bakadufata mu dabiciye ngaha. Je naje gusanga abakomedi nico gisata cyambere gifise ubwenge mu Burundi. Senda ivuze ko andimwo no komedi murabye nabi irashobora kuzosomba umuziki mu misiri imbere. Turanka abakomedi bihangange ku buryo Uburundi baze kuburondera kuza ko kubera komedi. Ndiko mvuga gutya rero one day ndiko ndabivugira ijambo one day hazogera igihe umukomedi yubahwa gusumba navuga umuririmbye
canke gusumba abandi bantu kuko je icyo nshaka ndifuza kuzobona umukomedie nko mahanga umukomedie ashika muri Coke Studio urumva umukomedie ashikana na bamutumiye kuri afishe kumwe na Diamond mu kindi gihugu donc ivyo nivyo ndavyifuza cyane kandi nico gitoma niko ndababwiye mu misiri imbere hari abantu benshi bazokwibaza ngo nkoresha imiti nkoresha biki lakini wapi imiti ni bwa bwenge gusa Imana yaduhaye ndifuza kuzobona umukomedien bon ikindi gihugu kiza kumusaba collabo uretse ko biryoshe abaririmbyi benshi twe tumenyere baza ari babasangayo byo kurambaza ngo twe tubasangiye pourquoi pas nat bo batodusangiye none twe ndufise impano yanje fise ndayifise muri Afrika nta no donc rero nico gituma ngomba mumfate mu mugongo ndayigagamisha kugira ngo nabo bazuzi no kuzaba collabo sivyo none kandi amasengesho yawe ndayakeneye ayi wanje ategezwa kuba nibaze ko azara natanguye na cameraman muri comedy niki kugo urandika ukongera ugakina cyangwa urafise umuntu akwandikira hanyuma ugakina bon akenshi naho niyandikira ariko gusa mugabo umutwe umwe ntiwigira inama ndafise nabandi bace bamfasha kwandika turagushimiye cyane nanje ndagushimiye cyane gira ijambo ugiye abakunzi ba Budget Today TV Budget Today TV ndabashimiye cyane Imana ibahezagire cyane no Imana ibongereza umugisha navuga yuko nko kuba kunzi ba Budget Today TV mutarashobora gukora subscribe ndifuza ko views yojana na subscribe kugira ngo bigende neza kuko urazi kamera yako arakoresha irakaze rinzi vare mu cyumba na mahera menshi cyane microphone déplacement kugira basange yo narindi baje na taxi kaze uravye amahera bakonsomye kace urengana ntoge na Jeme na subscribe ukoze nabi bikore rero nkivuga uci bikora nimba nkunda cyo bikora sivyo ndizera ko neza ko abikoze Imana iguhezage ndabashimiye abakunzi bose ba Budget Today TV tukaba twari kumwe nawe tunko nyina ababwiye mugende mugire subscribe notification kugira mubomeze muronka amakuru yacu commentaire zanyu turazikunda cyane zabari zibiza bari nziza zirashobora kutwigisha wari kuri mikro nko ndabibabwiye nkitangura ni ishimwe donc hano kuri kamera akaba ari Mnyama murakoze ndabakunda cyane bye bye